iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Numwe tugiye kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye cyane ku makuru ariko haravugwa agezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tugiye kugaruka hanini ku yariko haravugwa mu gisata c'ubutunzi. Turaza kugaruka n'ubundi ku kungena umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwiwe yibwiriye abatunzi bakomeye cyane ubwo yari yakoranije inama yabereye ku kirimba ciwe kwa Ntare Rushatsi. Ikaba ari inama yo kwigira hamwe no guhanahana ivyiyumviro ku kuntu boteza imbere igisata c'ubutunzi. Muri iyi nama yari irongowe n'umukuru w'igihugu harimwo abarongoye amabanki, microfinance, abakora mu mabiro avunja amafaranga mvamakungu n'abandi bose begwa n'igisata c'ubutunzi. Benshi baribuka ivyabaye mu minsi iheze ubwo ibanki y'isi ndetse n'ikigega FM baza gukora ubugendo nziga mu gihugu c'u Burundi, aho basanze amahera leta ifise yatunga kuri ubu basigaye aharurirwa kuyotunga igihugu mu ndwi zibiri gusa, mu gihe ubwo baheruka gukora ibiharuro vyabo bari babonye ko igihugu cobaho mu kwezi n'indwi zibiri. Akenshi iyo ibintu bigiye kuyangara mu gihugu mu gisata c'ubutunzi n'ubundi bihera ku barwizatunga bakomeye, aho twovuga nk'ibidandazwa vya nkenerwa n'ubundi bizanwa mu gihugu n'abarwizatunga harimwo nk'isukari, ibitoro, ifumbire ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Muri iyi myaka twarabonye kandi amadosiye menshi yavuga ku barwizatunga harimwo abagiye baricwa ndetse n'abandi bagapfungwa. Ntitwibagiye kandi shopping yafunzwe ariko akaza kurekurwa inyuma y'iminsi mike. Kuri ibi birabana n'ivy'abatunzi ntitwibagiwe urugamba ruri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, aho n'ubundi mu bifashishwa cyane kugira ngo buri ruhande runanize urundi ruhande ari gukoresha abarwizatunga. Reverien Ndikuriyo nawe umukuru w'igihugu amaze gukoresha inama nawe yakoresheje inama abarwizatunga, we akaba yaravuze ko bihaye imyaka 5 y'urugamba rwo kurwanya ubukene. Muri iyi nama uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo yagirishije abarwizatunga mu Hotel Eden Garden, yamenyesheje ko nk'umugambwe uri ku butegetsi batanguye urugamba rwo kurwanya ubukene. Iyo nama yariko ayigirisha mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene bokora atawusigaye inyuma kugira baduze ubutunzi bw'igihugu, kuko ngo umwanya Barundi bataye ukwiye ko rero hageze ko basubiramo gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi. Reverien Ndikuriyo yamenyesheje ko bariko barashira Abarundi ku bikorwa biciye mu butumwa bagiye baratanga amazone yose agize igihugu c'u Burundi. Akaba yaravuze ko urwo rugamba baruhaye ikiringo c'imyaka 5 kugira ngo babe babonye umusaruro. Ese iyi nama yoba hari izindi ngingo zavugiwemwo ariko zitatangajwe? Ese hoba hari abandi barwizatunga bagiye gushirwa hasi abandi bakaduzwa? Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojeceka ngo nayo dushikiriza kuri ino mbonesha kure. Nkwaye kaze mwidonido yano makuru. N'amazina y'abarwizatunga benshi twabonye vyavuzwe ko bagiye baricwa n'ubundi kuri iyi ngoma ya CNDD FDD. Hari urutonde rurerure rw'abazwi ndetse n'abatazwi. Muri abo bazwi harimwo Evariste Nyandwi bamutazira amatwi, akaba yari umurwizatunga wo mu ntara ya Rutana. Uyu akaba yaratangwa ari umudandaza muto cyane, aratera agera ku rwego rwa bamwe bita amiliyarderi. Hakaba harimo kandi umurwizatunga Oscar Ntasano, uyu akaba yari wo mu ntara ya Makamba, akaba yaranakoreye ibintu vyinshi, afise n'amasosiyete birakomeye y'ubudandaji. Akaba kandi yari afise ihoteli Bujumbura hafi y'ikiyaga Tanganyika, ihoteli yitwa Nonara Beach Hotel. Harimwo Leopold Habarugira, uyu akaba yari umurwizatunga akora vyinshi harimo kurangura imiduga. Akaba yaranafashije FDD kiri ku rugamba, aho yigeze no gutunga umuryango wa Petero Nkurunziza. Abana biwe harimo Kelly ndetse na Kevin, harimo kandi Theodosia Ishakiye batazira Emenshuti, akazamwo Joseph Hicu Burundi na Juvenal Cishahayo,
hakazamwo Jackson Simbananiye batazira Kirahwata, uyu akaba yari umuvunjayi rurangiranwa mu Burundi, aho yari amaze imyaka myinshi afise ibiro vyo kuvunja amafaranga mvamakungu mu gisagara ca Bujumbura, bikaba binavugwa ko ari we yoba yaraguze mitrailleuse ya mbere ya CNDD FDD kiri ku rugamba. Hazamwe kandi Christian Ndizeye batazira Bareza, ari umurwizatunga avuka mu ntara ya Kirundo, azwi ko yari yegereye ubutegetsi bwa CNDD FDD, bamwe banamukeka ko yakorana n'iperereza n'abandi barwizatunga benshi. Turavye kuri ibi vy'abarwizatunga kandi bagiye baraborezwa igufa abandi bakanyuruzwa, twokwibagira Dr Christophe Sahabo nawe yashinze ibitaro Kira Hospital, ibitaro vyaje ari ibitaro vy'akarorero mu karere k'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Perezida Evariste Ndayishimiye rero muri iyo nama yagirishije abarwizatunga ku Kirimba kwa Ntare, ikaba ari inama yabaye ku wa kabiri w'iyindwi, aho n'ubundi bari kwigira hamwe no guhanahana ivyiyumviro ku kuntu boteza igisata c'ubutunzi imbere. Abari bitabiriye iyo nama yabereye kwa Ntare kw'igenekerezo 14 Munyonyo, bakaba bari abarongoye amabanki ya microfinance, abakorera mu mabiro avunja amafaranga mvamakungu n'abandi bose begwa n'igisata c'ubutunzi. Iyo nama kandi ikaba yari ibaye mu gihe hano ubutunzi butifashe neza, aho ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro bivanye nuko amafaranga mvamakungu aguma aduga ku isoko yo mu kinywabi, bigaca bituma ataboneka mu banki nkuru y'igihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabasabye gushigikira imigambi ya leta ijanye no guteza imbere igihugu na cane cane kunagura igisata c'ubutunzi. Turavye ku vyagiye biraba mu misi iheze ndetse no mu mezi aheze, haragiye hibonekeza n'ubundi ibura vy'ibidandazwa vyankenerwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aha turavugamwo nk'ibinyobwa vya Braludi, tuvuge mu isukari, ibitoro, umwavu w'ikizungu ndetse n'ibindi bitandukanye. Hari kandi ngo n'abarwizatunga bagiye barakoreshwa muri wa mugambi wagirijwe bunyene wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu. Abarwizatunga ngo nabo bakaba bari mu bari bamwe bari kwigizwayo muri iyi minsi, bariko baracibwa intege ku rugero ntangere kugira ngo baduze abandi barwizatunga bumva iciyumviro ndetse n'ihangiro leta iriho kuri ubu yihaye. Harigeze kubura amadolari, amahera mvamakungu arabura neza mu gisagara ca Bujumbura. Ibi vyagirijwe n'ubundi abarwizatunga bafise amabiro de change, bafise ibiro bivunja amafaranga mvamakungu. Iki gihe akaba ari nabwo umushikiranganji wa mbere Gervais Nderakobuca yatumiye bose bafise amabiro de change akomeye cane mu gihugu, aho nabo inama yabo yabereye ku Kirimba kwa Ntare, akavuga ko ubwabo bagiye kwifatira mu minwe ico kibazo c'amahera ataboneka, kuko ico gihe yari yanabugabishije ko uwuza kubesha muri iyo nama n'ubundi yari kwisokamwo aja kumusaga. Biravye kuri ibi rero, abarwizatunga bose bahamagariwe n'ubundi gukorera kuri rya hangiro igihugu cihaye. Hari indi nkuru turiko tubategurira irabana n'ubundi n'urutonde rurerure rw'abarwizatunga, bamwe baba bazigizwa abandi bakaduzwa, vyose ntuzacikanwe. Mu yandi makuru, ni ikintu gitangaje cane kubona igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu c'Ubushinwa bumvikana ku guhanahana amakuru mu vya gisirikare. Perezida Joe Biden yatangaje ko we na Perezida Xi Jinping gukorera hamwe kugira bihweze ibibazo bishobora guterwa n'ubwenge budasanzwe butangwa n'ivyuma nyabwonko, hamwe no gufata ingingo ziboneka mu rugamba rwo kurwanya ibayuramutwe vyo mu bwoko bwa fentanyl. Inama hagati y'abategetsi uko ari babiri ikaba ibaye nyuma y'amezi 12 y'ibiganiro bitari vyoroshe hagati y'Ubushinwa na Amerika
Mu nama yo ku munsi wa gatatu abo bategetsi bompi baraganiye ku bibazo bikomeye bitari bike harimwo ikibazo ca Taiwan, umugambi wo gusubira guhanahana amakuru mu vya gisirikare ndetse n'ibijanye n'ubutunzi, harimwo n'umugambi bikoreshwa mu guhingura iheyuramutwe co mu bwoko bwa fentanyl bituruka mu Bushinwa n'ibibazo vyerekeye agateka ka muntu muri ico gihugu. Perezida Biden yatangaje ko yashikirije hatarya umunwa ivyo bibazo bitoroshe na gato. Perezida Xi Jinping nawe yatangaje ko ivyo bihugu n'ubundi bihuriye kuri vyinshi. Perezida Xi Jinping agira ati Ubushinwa na Amerika ibihugu bibiri bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi ntibikwiriye kwinubana. Uruhande rumwe ntirukwiriye kugerageza guhindura urundi. Intambara hamwe no guhangana vyogira ingaruka zitagira uko zivurwa ku mpande zompi. Perezida Biden kandi yarahaye ikiganiro abamenyesha amakuru inyuma y'uko abonanye na Perezida w'Ubushinwa. Perezida Biden yagize ati nakiye neza intambwe twashitse ko uyu munsi. Birakenewe cyane ko amakungu abona ko turiko dushira mu bikorwa imigambi iranga igihugu cacu ijanye no kuganira. Turiko turaganira n'abo duhiganwa tuvugana ukuri mu ntumbero yo gusimbataza amahoro n'umutekano makungu no ku nyungu y'abanyagihugu bo muri Amerika. Benshi rero mu bakurikiranye iyi nama hagati ya Perezida Joe Biden na Perezida Xi Jinping batangaje ko atavyinshi bari biteze biyivamwo, yamara barashimishijwe nuko abategetsi bompi bariko baravugana. Ni mu gihe haheze igihe kinini igihugu ca leta ya Amerika yagiriza Ubushinwa ko baja kuronderayo amakuru, ko Ubushinwa bufise amafisi menshi atazwi ndetse n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza kandi amakuru bagenzi bawe aho bari hose, iyo bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, abari mu bihugu bigize umuryango w'akarere ka Afurika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afurika ndetse no makungu ya kure, mwese no Muhuza TV, Imana ibahezagire.